kazi. Aya makuru tuyahere mu gisata cha politike. Umwe mu barongoye abayisilamu muri zone Buterere yaraye ahagaritswe n'igipolisi. Sheikh Rashid Ndikumana yafashwe inyuma y'amajambo yashikirije ahagasopo umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko yarengeye akarimbi idini ryabo rya Islam. Iyi nkuru tuyibaze Emmanuel Niyungeko. Byose byatanguye mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri aho Sheikh Rashid Ndikumana hasanzwe asengesha ku musigiti witiriwe Madina muri quartier Buterere ya kabiri yariko aratanga inyigisho z'inyuma y'amasengesho yo mu gitondo mawayiza. Icibonekeje muri izo nyigisho nuko Imam Rashid Ndikumana yariko yishura umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano ku majambo aheruka gushikiriza ajanye no kubuza abayisilamu guhamagarira abayoboke babo gusenga. Mushikiranganje ndakugarika yaraganiriye kujerekeye azana y'abayisilamu. Monsieur le ministre ndakugarika, monsieur le ministre de l'Intérieur ndakugarika, ngomba ndakwishura umuhamagaro w'abayisilamu utarakuka, umuhamagaro w'abayisilamu wari uhari. Kuri ubwo rero nyakubahwa mushikiranganje by'umutekano ndakugarika mu mwanya wari wose Allah tabaraka wa taala arashobora kuguterura akagushira hejuru ukaguma mu kirere gushika ku munsi w'imperuka. Sheikh Rashid Ndikumana yari yahaye kandi ubutumwa umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ubutumwa bwa mbere ndaburungitse à son excellence le patron du pays, monsieur le président de la République Evariste, ndakurungitse ubutumwa bugushikiriye. Umushinga naye ndakugarika ariko arakomerera porogaramu yo gutwara igihugu. Ntibyatevye mu mwanya muto igipolisi cari gishitse ahariko hatangirwa izo nyigisho maze gihagarika Sheikh Rashid Ndikumana haca hatangura uruhagarara hagati y'abapolisi n'abayoboke b'idini rya Islamu. Abayoboke b'idini rya Islamu muri zone Buterere basaba ko umushehe wabo yorekurwa ngo kuko ahoga ubusa mu gihe yari kashikiriza iciyumviro ciwe ku vyipfuzo vy'umushikiranganje Gervain Ndirakobuca byo guhagarika igikorwa ca makiba cyo guhamagarira abayisilamu kuja gusenga. Emmanuel Niyungeko arakenuye ayo majambo yashegeshe abisilamu yarayo kunegura iryo dini mu bijanye no guhamagarira abayoboke babo gusenga hakoreshejwe ivyuma bishikana amajwi kure. Kurikira Gervain Ndirakobuca umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano. W'idini ry'abamisirima cyangwa abasilamu sinibaza yuko bijya mikoro muvugira ko saa 9 y'ijoro sinibaza ko ari abantu bumva umuntu azi ko afite defare yo kuzinduka gusenga twese turazinduka gusenga ari izindura n'uja kumuvyo umenga no biri gasumuvye ku ngufu ngo bakuze ngo reka genda iyo devoir yuko wenyene yijana muri mosque gusenga aba yifite ajyama yize mugabo kurinda kuvyura abandi nabo biragoye. Tukibandanya muri ico gisata nyene cha politike intumbero y'ibiganiro biriko birakogwa n'inama nkenguza amateka kubijanye no kumenya ukuri kubwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972 ngo nta kindi bigamije atari ugufasha inama nkenguza amateka kwegeranya ivyemezo no guterera ivyumviro vyofasha kumenya ukuri bisigurwa na Sinzohagera Emmanuel arongoye inama nkenguza amateka. Ivyo akaba yabivuze mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamesha makuru kuri uyu wa mbere tumukurikire. Igihe inama nkenguza amateka yiyumvira gutanguza kino gikorwa yari ifise amahangiro akurikira. Icambere guha umwanya umurundi wese avyifuza kugira ico ashikirije kubwicanyi bwawe mu Burundi mwaka w'1972 kugira ngo ukuri kumenyekane byashikiye igihugu cyacu muri uwo mwaka kuko benshi umaze kuvyumva ayo mahano asigurwa ubutandukanye. Kabiri guha akaryo uwo wese afise icyo ashikiriza yaba uvyemera canke ubihakana ukekwa ko ari mu bakoze ubwicanyi canke wakozwe ko nubwo bwicanyi kugira ngo bafashe inama nkenguza amateka kwegeranya ivyemezo bene ivyumviro vyofasha kumenya ukuri. Gatatu kwegeranya ivyumviro mu ntumbero yo kwihweza ko ibikenewe byose bimaze gukorwa kugira ngo inama nkenguza amateka irabe ko hageze gushira mu ngiro ingingo
y'amajana 189 n'ibibwirizwa shingiro ivuga ko inama nkenguzamateka ihawe ikiringo c'imyaka 5 hamaze gushyirwaho inzego zitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro kugira irimbure ivyakozwe hanyuma hakurwe canke hakomezwe mu ibwirizwa shingiro ingendo ijanye n'ivy'amoko muri leta mu nama nshingamateka na nkenguzamateka hamwe no mu rwego rw'ubutungane. Nk'uko muvyumva rero mu gihugu cyasizikajwe n'ibibazo vy'amoko vyogorana ko iyo ngingo ishirwa mu ngiro hatamenyekanye neza ivyatugoye bifate ku macakubiri y'amoko n'ay'intara kugira tumenye intambwe abarundi bageze ko mu gusubiza hamwe no kubana mu mahoro. Sinzohagera Emmanuel ahimiriza umuntu wese afite icazi ku mabi yabaye mu 1972 kubishikiriza kugira bafashe mu gikorwa cyo kunywanisha abarundi n'ubu tumukurikire. Ivyo biganiro bizotuma abarundi biyumvira kuri kahise kabo barengere ibibatandukanya mu by'ukuri bitagira ifatiro. Aha twovuga nk'abakomoka ku bafise uruhara mu bwicanyi bw'umwaka w'1972 basimbwa n'umutima iyo bumvise izina ry'uwabo rivuzwe. Ivyo biganiro nivyo kubaremesha nibahumure bamenye ko icaha cagira uwagikoze, byongeye icaha ntikiragwa uruvyaro. Tukaba tubararikiye guhimiriza aho bose bakigonwana ko boshira ubwoba bagashinga intahe y'ivyo bazi, atagushikuza, atagashavu, atakwambikana ibara. Muhumuriza abarundi n'amakungu ko intumbero y'amanyenguzamateka ariyo kumenya ukuri, hanyuma ihanure leta n'inama nshingamateka kucokorwa kugira dushike kuri ubwo Burundi bushingiye ku bumwe nyakuri. Tukiri muri cyo gisata nyene cha politike, umugambwe MSD wunamiye abanywanyi bawo n'abandi barundi sinzi bambuwe ubuzima n'ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD kubera urugamba rwo guhabuza agateka k'abarundi. Ivyo umugambwe MSD wavyanditse mu itangazo ryawo ryo kuri uyu wa gatatu igerekezo rya 9 aho waruramutse wibuka imyaka 12 umaze uwemerewe gukora ku mugaragaro. Muri iryo tangazo ryatewe ko umukono na François Nyamoya, umunyamabanga mukuru w'umugambwe MSD. Uwo mugambwe uvuga ko wifadikanije n'abarundi bapfungiwe ivyumviro vyabo vya politike n'isinzi ry'abarundi aho bahungiye mu mpande zose z'isi. Mu gusozera iryo tangazo mugambwe MSD wasubiye kwemerera abarundi ko kwaba ukwangazwa waba umunyororo bwaba ubwicanyi n'ayandi mahano akorwa n'ubutegetsi atana kimwe kizobabuza kubandanya urugamba basanguye hareze imyaka 12. Mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate tubandanyirize mu gisata c'agateka kazina muntu. Abajejwe ubutungane cyo kimwe n'abarongo intwaro mu ntara ya Mwaro ngo bari bakwiye gukingira umutware Ntakarutimana Fidèle wo ku mutumba Musama muri commune Kayokwe afunzwe ku karenganyo. Bivugwa n'umushingwamanza Vital Shimirimana aho agira ko amenyesha ko inyifato abo bategetsi bariko barerekana ku kibazo c'uwo mutware yerekana ko bashigikiye urudandazwa rw'inzoga zitemewe n'amategeko zifatwa nk'ibiyayura mutwe mu Burundi. Kurikira umushingwamanza Vital Shimirimana arongoye urunani rw'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike FOSC. Uri kurumviriza ivyashikiye Ntakarutimana Fidèle wo ku mutumba wa Musama banzwe ari mu bajejwe intwaro, birumvikana yuko ariko ararenganywa. Kibabaje nuko tubona yuko bari bakwiye kumushikikira, bari bakwiye kumukingira, bica amatwi na cane cane abajejwe amatohoza mu butungane muri parike ya Mwaro, kuko ubundi procureur canke intumwa yiwe icaho ca procureur bafise itegeko ry'uko amabaca mu busho bwose buri mu komine kugira ngo barabe yuko abapfunzwe bikurikije amategeko, bapfungiwe ikirukuri canke bapfunzwe bikenewe canke batararenza umwanya. Iyo rero babonye yuko naka
atungiye ubusa umushikiriza manza wa Republika mu ntara canke icegera ciwe barafise uburenganzira bahabwa n'amategeko bwo guhagarika ako gasho. Ariko rero turiko twumva yuko atariko biriko biragenda, ivyo bigatumwa nuko Gikashi ashigikiwe n'abatwara umugambwe uri ku butegetsi hamwe n'abandi barongozi yishimiriza. Hanyuma ikindi cerekana yuko uyu Ntakarutimana Fideli bariko baramurenganya kandi yarategeza gushigikirwa nuko umuntu ajejwe intwaro ku mutumba canke mu gacimbi canke ku rwego rwari rwo rwose abazwi n'izindi nzego haba muri komine haba mu ntara. Bivuga yuko Musitanteri wa komine Kayokwe ntashobora kuyoberwa yuko umwe mu barongoye umutumba apfunzwe. Musitanteri yategezwa guhaguruka yakavugira uyu mutware na burya tumvise ukuntu vyagenze bamuziza yuko yadomye ku rutoki abadandaza inzoga za kanyanga, izo nazo zikaba zibujijwe n'amategeko mu gihugu c'u Burundi. Bitaruko naho bivuga ko yaba Musitanteri wa komine Kayokwe yaba buramatari w'intara ya Mwaro bashigikiye abahagaritse Ntakarutimana Fideli, bigaca bivuga nuko banagwanya umugambi wa leta wo gutuza inzoga za kanyanga zifatwa nk'ibeyaruramutwe mu gihugu c'u Burundi. Tukiri muri ico gisata nyene c'agateka kazira muntu, ifungwa rya Nzeyimana Olivier umunyagihugu wo muri zone Mitakataka komine n'intara ya Bubanza ngo rihushanye n'igitabo kigenga ingene imanza z'ivyaha zitohozwa zikongera zikaburanishwa. Bishikirizwa n'umushingwamanza Gustave Niyonzima, aho anamenyesha ko kugumiza mu gasho Olivier Nzeyimana bigaragaza ko ashobora kuba ahogwa imvo za politike. Uyu munyamategeko agasaba pake gufata ico kibazo mu ntoki. Tumukurikire. Ubwambere novuga ko ari ifungwa ryiwe rinyuranye n'igitabo kigenga imanza z'ivyaha ingene zitohozwa n'ingene ziburanishwa, arico twita code de procédure pénale. Amaze iminsi 19 afunzwe muri garde à vue. Ivyo navyo biri kubiri na article 34 ya code de procédure pénale ivuga yuko umuntu afungwa muri garde à vue iminsi indwi. Iyo babonye ko bakeneye yandi matohoza bakongera ko iyindi iminsi indwi ikaba 14. Iyo minsi ntishobora kurenga umuntu agipfunzwe baca bamurekura kuko nta caha kiba kimwagiriza. Rero iyo babonye naho bakiri mu kiringo c'iyo misi ko ivyaha yagirizwa ari vyo, baraheza bagafata dossier bakayitransfera muri parquet igasubira ikamwumviriza bushasha, ibonye ivyo bamwagirije birashe amufunga vy'agateganyo. Rero uriko uraraba uwo munyagihugu urabona ko ari karahohoterwa kuko hariho uwivye imoto yavyiyemereye ariko bakamugumiza bamupfunze. Rero itangaje nuko muri code de procédure pénale mu ngingo y'110 mu gace ka kabiri ivuga yuko ministère public canke umuopeji ashobora kwensuiza a charge et à décharge. Aho rero bigatangaza ingene bamaze kubona nayo makuru yuwo yiyemerera ko yivye moto batensurije à décharge kugira bamutezurire bamurekure bakamugumiza bamupfunze. Ikindi nuko n'ingingo y'154 ya code de procédure pénale ivuga yuko kwidegenza ko umuntu nivyo bije imbere ukumufunga n'ibintu biza ari nka exception. Rero ukaraba uti none uwo muntu apfunzwe gutari kararenganywa ahobwa iki kandi hariho uwundi yavyiyemereye, kandi mu mategeko urumva hari ico twita défaut d'identité bapfunze utariwe, bica bikwega n'ico twokwita défaut de qualité y'uwakoze dossier adahikorera umuntu atacaha kiriko kiramukurikirana. Tukabona rero umenga harimwo izindi mvo umuntu yoraba ko atari imvo za politike bakunda gufata abantu bakabagiriza ugasanga ntibavuga rumwe na leta canke bari mu yindi migambwe. Hama parekira kwiye gukura amaboko mu mpuzi gafata mu minwe ico kibazo kugira imutezurire. Tubandanyirize ano makuru mu gisata c'amagara.